mu gice ca kabiri nari mfise akabazo nagira mbaze abatumire bose. Uno munsi hariho amakuru acanacanwa ko avugwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hariho ubwoba bwinshi bw'ibitero ngo bishobora kuba mu Burundi. Pacifique Nindahazwe, mwebwe mu makuru mufise hari makuru mwaba muyafise, hoba hari ibitero vyimirije ku rubuga rw'intambara muri Kongo, vyifashe gute? Murakoze. Hari akantu gato nagomba banze mperaheza imbere yuko ca ninjira aho. Mu kabazo mwabajije Dr Alphonse Rugambarara, hari akabazo mwamubajije kajanye n'intahe twumvise zivugirwa mu Rwanda zerekana urufatane ruri hagati y'abatwara Uburundi na FDLR kuva kera. Muganga Rugambarara yavyishuye ko ku rugero runini rwo hejuru cyane rufatiye kuri izi njyane zo mu karere, ari nazo zica zisigura icyo yise amariance, urufatane cyangwa ubucuti bugenda buba hagati y'imigwi itandukanye. Rero aho yariko arasigura ingene mu Burundi habaye byo mu 1993 hakabaho abasendefdd batangura urugamba, ingene baca bafatana nabo mu Rwanda. Rero muri izo ntahe zavuzwe harimwo nk'intwaza ngabo imwe yo mu gipolisi cy'u Rwanda avuga ingene ni ntahe zabaye mu mahuriro bakoze mu minsi heze bise Unity Club. Niho iyi ntwaza ngabo ivuga yoye ko yari mu gisirikare cy'u Rwanda ca kera, hanyuma igahunga ikavuga ingene bakoze FDLR. Yarungitswe mu Burundi, aravuga ko yagiye muri Bujumbura Rirara, aravuga ko yagiye kwigisha aba CNDD-FDD baringira bakira aba FDD sinzi gusa nke CNDD gusa, bagitangura abari waja kubigisha igisirikare, abari waja kubigisha gukora nk'ibi by'amakompanyi, amapeloton, kubigisha ibintu byose ngene bavyubaka. Arivugira we nyene ko bakoranye nk'igitero cyabaye Iteza. Ico ni gitera abantu bo muri iyo myaka benshi bazi, aho aba CNDD-FDD bateye ihunguriro ry'icayi ry'Iteza, bakica abantu benshi, abatutsi bose bakora muri iryo hinguriro. Ndibuka yuko na Perezida Nkurunziza hari ntahe yigeze kuvuga itabananije ivugwa cyane, aho avuga umwana yoba yamuhungiye ko ico gihe mubona nk'umuvyeyi yavuga ko yamuhungiye ko yoba mu Kimisimbugita, ko biri mu bintu yagumye abona kenshi niyo aryamye byamugoye gose ko bimuheramwo. Rero ico gitera abantu baracibuka. Iyi ntwaza ngabo uyu munsi iri mu gisirikare mu gipolisi cy'u Rwanda yemeza ko yo nyene yabaye muri ico gitero, imaze kwigisha aba CNDD-FDD kubaka umuhari wabo. Mu nyuma araheza arasubira inyuma mu bikorwa vya FDLR, akavuga ingene yagiye gutera u Rwanda. Mu Rwanda ingene yahavuye afatwa n'ingene mu nyuma yahavuye yishikana ahubwo akinjira mu ngabo z'u Rwanda. Nk'iyo ni ntahe yavuzwe yerekana urwo rufatane ko ruriho kuva muri za 94. Uwundi yatanze intahe nawe nuherutse gufatwa mu bitero, yafatiwe mu bitero vya Goma. We yafashwe yari umukoronere yarakomeye muri FDLR, aravuga ko amaze gufatwa ingene yakiriwe, ingene hari inyigisho bahawe, ingene avuga ko bamuhinduye umuntu mushasha, akaca avuga nawe intahe ziwe zingene FDLR yakorana n'abatwara Burundi. Wewe ni mu gihe cavuga kuko avuga mu bihe vya 2015 2016, avuga ko igihe bica General Atanazi Kararuza igihe agandagurwa, ko yari i Bujumbura, ko ihoteli yarimwo yari kumwe n'abateguye kugandagura General Atanazi Kararuza. Kavuga ati je niho nari ivyo twabitegura turi kumwe, naravyumva babiteguye turi kumwe. Ni ibindi bije ngira kumbure bisigura urwo rufatane ko rusanzwe ruriho, atari urufatane ruvukiye muri intambara iri kwera muri Kongo, ko hasanzwe hariho imigenderanire ikomeye cyane hagati y'aba FDLR n'abatwara Uburundi bo muri CNDD-FDD. Muribuka noneho ko tumaze gusigura ngaha kenshi nk'urupfu rwa Ernest Manirumva muri societe civile, yari cegera cy'umukuru wa RICOM,
ko twama twibutsa ko ivyo yariko aratohoza ko vyatumye yicwa ari ibigwanisho vyagurwa n'igipolisi c'u Burundi, ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi bikaca birungikirwa aba FDLR muri Congo. N'urufatane ruriho n'imigenderanire iriho ikomeye cyane kuva kera, si ibintu bishasha bijanye n'iyi ntambara y'uno musi. Ikindi gikomeye turiko turavuga ibi nuko ingwano yo muri Congo, aha tuvuga amagorwa y'abasirikare, ntihagaze gusa mu kurondera amafaranga. Hariho ikibazo kiri ideologique kuba basangiye ivyumviro bimwe vyo gukumira, vy'urwanko biboneka ko ari vyo kwanka abatutsi, barabihurirako ivyo, hanyuma bikaca bihurira rero kandi ko ari n'igihugu gikenye cyane muri kino gihe, gikeneye amafaranga, abategetsi bakeneye amafaranga, bakagira kugwana bahujwe n'ivyo vyumviro bahuriyeko, ariko kandi hakaca hajamwo ko Uburundi bugenda buri sumi kubera bwo bugenda busega muri iyo ntambara. Abategetsi b'Uburundi bagenda basega, bagenda bavuga ati Tshisekedi uraduha ngahe. Ubundi yaba vyari kuguherera kuri ideologie gusa, bakagenda bangana bose ari abagabo, kumbura abasoda b'Uburundi ntibo bari bafise amagorwa bafise nk'ayo bafise ubu. Mugabo kuba bajayo mu ngwano batumva, bamwe isa n'izobahama nabo nyene, ku rundi ruhande naho bakagenda mu ntambara bo bitwa ko barusangiye, bo bitwa ko ari nk'abaja biwe. Kica kiba ikibazo ku basoda b'Uburundi, barindira umwe yabagurishije ko azohembwa, amaze guhembwa akagira ico abahebera nabo n'ico asigara nawe, niho haca hava ko umusoda w'Uburundi aguma afashwe nabi cane mu bijanye n'iyo ntambara, kandi atagaciro afise kuko we ari umugurano muri iyo ntambara. Ku kabazo mumbajije ubu naho, ngira kumbure kansubiriremwo neza sinihende ingene wari ukavuze. Ego nagize nti hariho amakuru atandukanye ariko aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hariho ubwoba ko hashobora kubaho itero mu Burundi. Ayo makuru mwo hari ico mwaba muyazi ko hari ico hari inkuru mwaba muyafise ko ibijanye n'intambara uno munsi ku rubuga vyoba vyifashe gute? Urakoze. Mpere kuri ico canyuma nsa n'uwamaze kukivugako. Ku bijanye n'intambara, abasirikare bariyo bavuga ko muri ino misi ata ntambara bariko baragira. Bavuga ko aho bari kuva hafashwe point zero na Minembwe, ko vy'ukuri ata rugamba nyene ubu bariko barakora. Bamwe barasubijwe kuri ya maposition nababwiye M23 na twigwaneho batari bafashe, abasoda bari bahunze atani intambara yahabereye. Abo bamwe barahasubiye, hariho bataillon sinibuka ko ari ya 33 yasa n'iyari yazimiye itagira iyica. Iyo ngira barayiretse abo muri twigwaneho, iyo harashoboye kuguruka ubu nayo nyene iri kumwe n'izindi. Aho bari abasoda bavuga ko badashobora gusubira kugwana nakivuze, kiretse ngo drone ibabangamiye habonetse ubuhinga bwo kuyikorora. Bavuga ati ntimuduhirahire ngo mutubwire kuja kugwana iyo drone mutafise inyishu yayo. Uko niko bavuga ko ata morale na ntoyi bafise muri kino gihe, ata mutima wo kuja kugwana na mutoyi bafise. Ati nta ngwano dukeneye gusubiramwo mu gihe muzoba mudafise umuti w'iyo drone yatumye twiruka. Ku kibazo rero kijanye naho no kuvuga ko Uburundi bwoba bugira buteyegwe, mu minsi iheze twarabonye ibintu vyadutse tariki 15 z'ukwindwi, aho mu butegetsi hadutse ubwoba bwinshi, bonyene barakwiza ibihuha ko Uburundi buteyegwa ngo itariki 15. Iyo babivanye nahonse, hanyuma mu gihugu hari ibimenyetso vyerekana ko ico gihuha bakigenderako, kubera ko turiko turaraba nk'abantu bariko barafatwa muri ino misi, ibintu vyo kunyuruza abantu vyafashe umurindi udasanzwe, bigakomera mu bice vya Cibitoke, biriya bice bisa n'ivyegeranye na Congo. Turabona abantu benshi banyuruzwa, mbere ikinatangaje kurusha tukabona ubu mu banyuruzwa hajamwo n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ico kiriko kiradutangaza, ntituramenya ico bisigura impamvu bariko baranyuruza n'abantu babo, bamwe no kwicwa bakicwa. Ku makuru dufise hari abamaze kwicwa mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi. Ikindi kiboneka nyene ko hari ubwo bwoba ni imikwabu idasanzwe iriko iraba. Nk'ejo mw'ijoro hari inkuru muri Fokode twashize ahabona ingene nk'amapikipiki yariko arafatwa ku bwinshi cane mu Kinama. Rero ubu buri joro baraduka, ukabona ahantu baratangiriye, barahagaritse imiduga
cika 10 ingozi abo bari abanyagitega bagiye kwijabukira hari uwo batumye ko kubaha akazi mu Buganda ariko mu Burundi ibyo babibonye baca bafata ko abo ari abagiye kwinjira ngo mu mihari y'abagwanyi. Amakuru dufise avuga ko nk'abo bantu bose bashobora kuba baciye bicwa kandi bakicwa n'abatwara imbonerakure n'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rumonge bambaye komine Ngozi. Donc hariho ubwa mbere ikintu kiboneka kiri mu gihugu c'ubwoba. Ubutegetsi buracunze rwose abantu, buraboneka ko buri sur les gardes, buraboneka ko bumeze magabo, ko hari ikintu kibuteye ubwoba. Aho mpereye ku bintu biriko biraboneka mu gihugu uyu mwanya vyerekana ko hari ikintu umengo barikeka. Ku rundi ruhande mu kiganiro kindi ngira nico nyene c'itariki 12 iki kibazo cyaragarutse, hari umuntu yakimbajije ndababwira ko raporo y'aba expert ba ONU y'abahinga ba ONU ku kibazo cya Congo iheruka gusohoka yo yivuga ko umuhari Red Tabara wasubiye gukomera kandi ko uwo muhari uriko wegereza ku mbibe z'u Burundi. Bavuze Red Tabara bavuga na FNL yanza bampema ko iyo mihari babona ko yakomeye kandi iriko yegereza ku rubibe rw'u Burundi. Narongeye ndababwira amakuru nakuye mu gisirikare, narabagije nti mu gisirikare ho bafise amakuru ameze gute. N'ubu nabandanije kubibaza, bo bavuga ko amakuru bafise nabo nyene ngo abereka ko Burundi bushobora gutegwa umwanya uwo ari wo wose. Bakavuga amakuru ya nyuma bavuga ko bafise, bavuga ko ngo bafise amakuru ababwira ko abagwanyi ba Red Tabara ngo bari hafi cyane y'urubibe. Baranatomura bakavuga ngo ahitwa Sange ngo bafise ko ariyo boba bari, ntavyo nzi ko ari vyo, mugabo ari n'amakuru ava mu gisirikare bo bemeza ko bafise amakuru yemeza ko bariko baregera. Ikindi nabagije nk'abo basirikare bari muri za mine bahora bagwana muri Minembwe, hari ikindi nabagije kivugwa cyane, nagize nti ubu bwoba mbona buri mu CNDD-FDD inyuma yo gutsindwa muri Minembwe kuba kuri ko kuva kuki? Hari ubwoba bafise ntigeze mbona igihe hafatwa Goma, nigeze numva igihe hafatwa Bukavu, gatoyi twarababonanye igihe hafatwa Uvira. Yafatwa Uvira hariho abahatswe no guhunga bavuga bati karabaye natwe haturagiye. Mugabo Minembwe ifashwe hari abo twivuganiye bavuga ko bari no mu bakomeye mu by'imbonerakure no mu iperereza, bavuga bati ubwoba buratwishe twese ngaha inyuma ya Minembwe. Sambaza abasirikare ni iki kidasanzwe mwabonye mu Minembwe gituma CNDD-FDD uyu munsi bafise ubwoba? Bo bagize bati buriya mu Minembwe hari ikindi gishasha twahabonye, nuko mu bo twagwanye bishoboka ko harimwo abarundi benshi. Ko niko bavuga abasirikare, bwati mu bantu twagwanye kandi bari bakomeye twavyiboneye, twarabonye ko bishoboka ko twagwanye n'abantu bashobora kuba bari abarundi. Ivyo vyose rero nivyo biriko biravyara kwabo bategetsi b'u Burundi uyu munsi bari mu bwoba, kandi vy'ukuri baraburimwo. Uvuganye n'abantu bakubwira bati hariho ubwoba budasanzwe buri mu bategetsi bw'u Burundi uyu munsi. Nivyo noshobora kuvuga aho nyene kuri ico c'ubwoba gutegwa inyuma yaho point zero ifatiwe. Hariho ayandi makuru avuga ko uwo mugwi M23 uri kuratera uja za Baraka, kandi bakabona ko bafashe igisagara ca Baraka Burundi bushobora kugira ingorane zikomeye. Ivyo vyo ntimwibaza ko vyoba birimwo mu bituma ubwo bwoba buba bwinshi? Ico sindakizi neza, mu maraporo yose urumva ahari ntaco mfise kibitomora gutya, ariko iyo aba expert babone irabivugamwo ko Baraka na Fizi zishobora gufatwa, ivyo barabivuga, ariko ko ayo ntumbero yo bihari mu misi ya vuba ntavyo mfise. N'abandi ntibarabivuga muri ico gihe, abantu batarabivuga baba ariko baragwana, si twebwe tuheza ngo tubibavugira ataho tufise dufatira. Mugabo ubwoba buriho. Nababwiye ko n'abasirikare b'u Burundi bahungiye Baraka, kandi bo nyene ko bivugira bati tugategwa Baraka igafatwa tuzoba tugowe ntitugira isaganirizo, hirya yacu hazoba hari Tanganyika, tuzoba dufise uko duhunga nk'uko twahora twiruka tuva mu misozi tukiruka tugahunga, tuzobura iyo tuja. Ikindi bavuga nuko Baraka ifashwe bizoba bigoye gose ko Burundi busubira kugwana muri Kongo, kubera ko inzira zose zijanye n'ingene
abasirikare bashigwa ivyo ibikoresho, ingene baronka, ingene bo nyene bajana abandi biyongera canke bakurayo, abakomeretse n'abapfuye, ati izo nzira zizoba zugawe kuko twakoresha ikiyaga ca Tanganyika, twagenda n'ubwato, ibintu vyose dukoresha biza n'ubwato. Rero Baraka ifashwe hariho ingwani ikomeye izociba, ufashe point zero Baraka, hari inzira nyinshi zizoba zugaye zo muri ivyo bice abarundi bari bakoresha. Ayo niyo makuru nshobora kuvuga. Ubundi amakuru y'imihari igwana ntayo mfise, sinshobora kuvuga ngo mbega koko Red Tabara bigomba itere, mbega umuhari wundi woba ari wundi ugira utere, ivyo ntimuze kubibaza jewe, amakuru y'imihari ntayo mfise. Murakoze Pacifique Nazo. Reka tugaruke kuri Emmanuel Ndereyimana, ndabona yagarutse ku murongo, yariko arishura ku kabazo kamenzanje Gilbert yari yamubajije, ngira ngo yotagira ko mukishura kuri iki kijanye n'ubwoba bw'ibitero bishobora kuba ku Burundi bumaze imisi buvugwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Haco mubizi ko mubona ayo makuru afise ifatiro. Emmanuel Ndereyimana. Murakoze, gusa sinamenye byacitse ngezehe, mbwira ariko ndishura Gilbert ku kabazo karaho. Nariko ndavuga ivy'amagorwa y'abasirikare, sinzi ko nabihejeje ngiye gutandukira imigenderanire y'aba FDLR n'u Burundi, ko hari abagitekera. Nabibabwiye mu ncamake twarabivuze kenshi, ni bafitaniye amasezerano, mudufashe gucinyiza abatavugwa rumwe natwe, donc CNDD-FDD ivuga kwica, kugira iki, nibo babibigishije. FDLR yigishije cane aba CNDD-FDD, murazi byahereye mu maformation, inyigisho zahereye za Kiribaondes, nivyo bariko barabigisha, ati natwe tuzobafasha gutaha mufata u Rwanda. Iyo niyo kontra bafitaniye kuva kera, naho byabananiye. Murazi ko kenshi bagerageje ibyo bagerageza baciye mu kibira, ariko bigahera bose bahaguye, bakabura ayo bacira n'ayo bamira, bagaca bavuga mu ncamake gusa ngo twakubiswe n'inkuba. Nivyo umva, ibyo bariko barafashanya byose biguma bigwizwa n'ubusa. Ntihaze hagira uwibesha rero ngo FDLR ntibari Burundi, barahari, bakorerayo amanama, bavurirwayo, basangiye ugupfa n'ugukira na CNDD-FDD. Hanyuma ivyo by'amakuru yuko hoba hariho abashaka gutera Burundi, biravugwa, ariko ntihagire umuntu akwereka by'ukuri igihari. Jenshi ndabifata ko ari muri rwa rukurikirane rwa CNDD-FDD bakoranye n'iperereza rwo gusuka icuka mu banyagihugu, ngo barabe ingene abanyagihugu bovyifatamwo, ariko hakaca bugurura akadirisha gato kagerageza kukwereka ko hari ico biteze, naho batavuga neza uzoja kubatera. Ejo bundi aho hasohokeye itangazo ryari ryashirahamwe ritanga igitoro Sopebu, bakavuga bati tuzosubira guha igitoro abanyagihugu mu kwezi k'umunani. Amakuru twaronse nuko hari habaye inama y'abakuru ba gisirikare n'umugambwe CNDD-FDD, baravuga bati uko biri kose turabona umurindi M23 iriko iramanukanako za Fizi, Baraka, bazoza baserukire za Kalemi, Uvira, kuko abasirikare b'u Burundi, Wazalendo, FRDC n'interahamwe ariwe FDLR, bariko bakubitwa ku bwinshi, bapfa ku bwinshi, babasunika nk'uwuriko arakomanga ubunyabobo. Inzira bazoba basigaranye niyo guca, kuko bamaze gukata inzira ya Tanganyika, abarundi badakishobora kujabuka. Inzira izoba isigaye imwe ni ya Kavimvira, Uvira, Kavimvira, Gatumba, Bujumbura. Urumva rero nibo bavuga bati kw'igitoro cabuze, gikeyi gihari, igisirikare kizoba kigikeneye. Genda rero abanyagihugu mu bihoze
mubikira igisoda igitoro we aca asimbira ku matangazo urabona n'umusivile baramubwira bati ibyo wakoze n'ishano nawe yiruka rero yamaze gusesa kuvuga ngo ndiko ndabeshuza iyo nkuru siyo barashikuza ibiki n'ibiki nuko rero amakuru ameze abazotera Burundi kugeza ubu naho Burundi buvuga bati tugiye gutegwa abahinga ba ONU mu kanya kandi Emmanuel Nderimana nawe aravuze icyafatira ko mu gusigura ubwoba bwa buri mu gihugu mbega namwe mufatira kuki ayo makenga avugwa arahari hari amakuru mufise numvise mu kwishura kenshi mushimikira kubijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Urakoze cyane hari icyo mfise nongera ko gatoyi kuri ayo makenga kuko samakenga y'ubu ni ukwibutsa gusa aho mbona yatanguriye kuko harigeze kuba gushaka gusubiza hamwe imigenderanire hanyuma haba ikintu cyahindutse mu Burundi baca barahagarika uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agira visite muri Congo niho haciye haba imigenderanire ikomeye hagati ya Congo n'u Burundi aranavuga no muri ayo mavizite yagize hariya yuko azofasha urwaruka mu Rwanda kugira ngo bakureho ubutegetsi buhari. Mwibuke ko hari igihe yigeze guhamagara abadiplomate bari Burundi baserukira ibihugu niho yatanguye kuvuga yuko azi neza yuko u Rwanda rugiye kumutera. Sinzi ko mwubika iyo episode yahabaye yaravuze cyane ku marezo sosiyo n'ibindi ubona ko no muri expression yiwe yerekana ko koko afite ubwoba. Ivyo rero ku bwanje ntibyahagaze kuko naho ingwano zakomeje muri Congo uko byagiye biragenda kose ntibashoboye gushika ku byo bifuza bibaza yuko bagiye guheza ingwano ya hariya bigaca bihera ariko ingwano yashatse nk'uko Pacifique yabivuze imugarukako ubwoba noneho buca buraba babwizwa na 2 na 3. Narigeze gushikiriza ikiganiro muri station TV yo ngaha ico kibazo barakimbaza rero ndavugira nti iyo utanguye ingwano ukaba ufise abantu wirukanye mu gihugu kandi ari abanyagihugu bawo bitebuke abo bantu bazoshaka gutaha. Ivyo ni amanalize politike yose mw'isi yose niko bimeze nivyo rero exception ngaha mu Burundi wacu rero ndasubiyemo kandi ndabivuge agira ubwoba atagira ubwoba bitebuke abarundi birukanywe bababaye n'abari mu gihugu bababaye barifuza yuko iyo ntwaro ihamba ubwoba rero ntibworeka kuhaba. Icya kabiri nagira ngaruke ko bimwe mwavuga byo mu iperereza berekana ko hari ubwoba hariho amavideo nagira mvuge ko kuko yaramvuze jewe Alphonse Rugamba biranantanga bavuga ibyo byatanguye mu kwezi kwa 4 k'umwaka niyo iyi video ya mbere yasohoka ivugwa imigwi itandukanye
barashyiraho n'abasirikare muri abo bavuze bose n'ijye nari umusivile sinzi igituma bashizemo abasirikare bahari harimo mwavuze FLN ya Zabampema n'abandi. Harongera kandi haraba iyindi video muri iyi minsi iheze naho nyene barasubira kubishiramwo hari abasoda abasivile nta numwe yari ahari. Murumva rero yuko koko ubwo bwoba burahari. None umuntu yokwibaza uti none ubwo bwoba buhari ibivugwa ari kuri leta baracanke ku yindi migwi bitahari. Ivyo nkuko nabivuze muri ico kiganiro bitebe bitebuke ivyo babitangaje yuko hoba hari icyoshoboka muri aka karere twavuze ibijyanye na geopolitique twavuze bitari bike ni ukuvuga ko benshi biteze yuko haba ingwano mu Burundi. Amasinyo yose arabyerekana rero nabivuze na kare nitubyitege. Ayo ma video asohokana yerekana ubwoba no gushaka guperereza nyene kugira ngo babone bamenye ivyo bintu ibyo ari byo byerekana koko ubwoba buhari kandi kubwanje n'ibisanzwe kandi byumvikana umuntu azi uko ingwano zitangura uko zihera ivyo n'ibisanzwe nibavyitege rero bashobora kugira icyumviro cyiza dans la prévention nta prévention yonyine ihari kuvuga ati twicare abantu batarakomeza bapfa. Noneho ndibaza yuko ingwano yo muri Kongo niyabananira nta yindi nzira yabo iyo bisigaye nta yindi niko bimeze. Murakoze cyane. Murakoze muganga Alphonse Rugambarara. Twibutse bariko badukurikira yuko tugeze mu mwanya w'ice cya kabiri. Mwavyumvise mu kiganiro cy'uno munsi cyo kuri uyu wa 2026 mu Kakaro. Fokode yashimye kugaruka ku bibazo bivugwa mu gisirikare cy'u Burundi, amagogwa y'abasirikare n'imyidogo bafise. Amakuru avugwa ko hari abagiye kuvutswa n'igisirikare cy'u Burundi bakavuzwa boba ari aba FDLR n'abawazorendo bariko baravugwa mu bitaro vy'abikorera utwabo ibujumbura. Mwavyumvise kandi ikibazo kigira gatatu twagarutse kubijanye n'ubwoba ku makuru avugwa ko hashobora kuba intambara mu Burundi, umutekano uhungabanijwe n'imigwi yikekwa ko yo bari y'abarundi tegura gukora ibitero mu Burundi. Muri kino kigano cha Fokode dusanzwe dufise amategeko ngenderwa ko naco gituma mugenzanje Alice agiye kuyabibutsa ababwire n'abatumire dufise kuba dufatiye mu njahe no mu mvahe. Alice. Ego Metriberi twibutse ko dufise abatumire batatu ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode, ukabiri ni Emmanuel Nderimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambwe IPD Zigamibanga. Tukaba turi kumwe na muganga Alphonse Rugambarara yahoze ari umushikiranganje akaba anakwirikiranira hafi ibiba mu Burundi muri kino gihe. Nkuko rero mugenzanje Jiri yaje kubivuga muri bino biganiro turafise amategeko dukwirikiza kugira ngo ibiganiro bigende neza cyane cyane ihanahana ry'amajambo. No kuvuga ko bwa mbere twubahiriza umwanya, ni ukuvuga ko ufise ijambo wese aza gukoresha iminota hagati y'itatu n'itanu. Ubwa kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ibibazo byabajijwe ntibisubigwemwo gutyo abatari bake baronka amahirwe yo kubaza ibibazo byabo. Ubugira gatatu ibibazo bidahuye na kino kiganiro cuno munsi muze kutwihanganira ntibiza gushobora kwishurwa. Ugira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo ducunguze umwanya umwete benshi baronke akaryo kubaza. Ubwa nyuma muri bino biganiro nivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi canke ivyiyumviro vyabo naho tutoba twemeranya navyo. Nivyo rero tuza kubakira ko kugura akamiko kiwe agashikiriza icyumviro ciwe. Mwiriwe neza.
mwiriwe sinzi ko munyumva turabumva ijana aho ku mpagaze ijana nta connection ntikwiye mugabo birakunda aho mpagaze murakoze cyane kumpa ijambo jewe nta bibazo byinshi hari umuntu twari twavuganye agira ati woduha update gatoya yo mu Minembwe na hariya mu karere nagomba ko dufise iyo minota mikeya mwaduhaye nagomba kugaruka ku kuntu Minembwe ibyabaye mu Minembwe ngene byagenze na point zero mwashaka n'ivyo vya Baraka bariko baravuga nsubire ngaruke kuri impamvu FDLR na CNDD-FDD bifitaniye imibanire ya kera nagomba rero ntangurire kuri vya Minembwe kubera ari byo bishasha bivuga yuko ibyabaye mu Minembwe muranyumva ego turabumva Teddy ibyabaye mu Minembwe byari byateye ubwoba abantu bose kubera ku makuru mfise kandi icyo bita first hand information bari bashitseyo donc coalition y'abarundi ya FRDC abazarendo na FDLR bari bashitseyo bari ku metero zishika 500 mugabo barihenze kubera abandi bari babiteguriye twigwaneho yaragerageje kuresista mugabo iri yonyene naho nyene bari benshi cyane baduzeyo udashize mu point zero bagira imana baba biteguye abarundi donc abasirikare biwacu bahaguye ni benshi kubera babaciye inyuma barababaje cyane n'ivyo Pacifique yakaravuga yuko nta numwe agomba gusubirayo ukuyemo n'ico kibazo c'amadrone na CH4 ndaza kuyivuga ko gatoya barabakubise bimwe bikwiye mugabo en fait Minembwe yari imaze amezi bayitera amadrone muri yo elan yo gutabara Minembwe kugira bayibohore kubera yari yafashwe kandi Minembwe ntabwo ari kuvuga ngo ni position militaire ntabwo ari position stratégique ntabwo ari position irimo amabuye y'agaciro ni village canke cité uko bavyita muri Congo ni cité y'abatusi symbolique en fait abanyamurenge c'est devenu un symbole politique iyo bafata Minembwe bari kuba nkaho boba batsinze abatusi kujya bavuga ati subiriyo mwaje muva kujya muri genocide yo mu Rwanda bavuze ati subiriyo mwaje muva muri Ethiopie kujya bababwira ati subiriyo mwaje muva mu Rwanda ikintu bita négation de nationalité kuvuga yuko utari umwene gihugu kandi abanyaminembwe naravuganye n'umuyobozi wabo umwe bamazeyo imyaka 300 donc Minembwe exista imbere ya existence même ya États-Unis baje bari kubara sanctiona donc Minembwe yaratabawe kubera haraje ingabo za M23 ubundi ziba zigwanira hirya zitaba ziri sur place kuba bari muri alliance imwe bavuze bati nshobora kwemera ko bahonye imiryango Minembwe irimo abantu ibihumbi nubwo bavuga yuko umenga na kavirage gatoyi n'ibihumbi nuko babasenyeye nkuko babivuga barabasenyeye barabanyaga inka barazirya bamaze imyaka bazirya kuva muri 2017 je pense donc Minembwe ni symbole yubakiye kuri idéologie du génocide donc la théorie de l'étranger kubwira umuntu ngo subiriye waje uva sinzi ko muvyibuka twe muri 2015 turi muri turi abajournaliste abandi ari abamanifestants abandi ari société civile abandi ari abamilitants natwe harageze aho banka yuko ivyo dukora tuvyikorera kandi ari kubera kuri igihugu bakavuga yuko turi abanyamahanga cyangwa dukoreshwa n'abanyamahanga c'est la même théorie mwibuka muri 1990 abanyarwanda bakreya FPR nabo nyene babise abaganda donc iyo théorie de l'étranger yama iri prépondérante mugabo ikintu gihuje ngaruke ko twahereye ikintu gihuje FDLR na CNDD-FDD niyo idéologie dénominateur commun ubu iri Kinshasa ivugwa na Muyaya ikongera ikagaruka kuri Mbayahaga ugaca kuri Neva ugasubira kuri FDLR kugiri ugasubira kuri bajya biti bigarasha
ni le même, donc la même idée ni ya yindi nyene yo muri jenoside ya 94. Kuri Minembwe rero point zero basanze point zero iri kuri 50 km uvuye Minembwe. Basanze donc point zero ni nka rond point irimwo utuzu canke amazu amwe mugabo nta nzu nimwe itari stock y'inkuba, vyose babitaye bariruka. Tubona inkozi ziri point zero ntizigira uko zingana uno munsi, barayifashe gukosora Pacifique mbwa no gupreciza Bora wewe jewe ndamaze kumu interview ya 2 ans, hari n'amakuru yandi afise akomeye. Bora we bamukuye mu isengero ntiyamenye ingene yashitse mu Rwanda, we ntiyafatiwe ku rugamba vraiment. Wewe yagiye gusenga mu isengero yambaye civile, baramuterura yiretura ari mu Rwanda mara 2 jours adafungura, hama mu nyuma aramubwira ati watashe iwanyu wewe ni witonde, kubera Bora Colonel Bora burya nubwo bamuvuga namye numva mbayahaga amuvugira ko Bora nta genocide yakoze, yagiye ari umusivile aba recruter tingitingi, donc nta genocide yagiyemwo. Nico gituma ibonye umuntu asuye mu busivile mu Rwanda utaciye muri gacaca ngo bakujije ngo ube ku maliste, uri umwere en fait, uri umwere dans le sens yuko utaciye muri genocide, donc baraguhugura bakakwigisha bakakubwira ati ubuzima bushasha n'ubu. Ico gituma nawe aja hajya akavuga ibyabaye nuko yagiye i Burundi n'ibindi ivyi Burundi vyiwe vyo ni biraremereye ntimwibaza ukuntu bingana. So nagomba gutanga iyo contribution, ariko le dénominateur commun ya FDLR na CNDD-FDD ni génocide contre les Tutsi mu Rwanda. Ico gituma Neva agiye Kinshasa avuga ngo dusubira gutera u Rwanda, ni ya logique ya finir le travail en fait. Avuga bati mudufashe tubafashe hama tuzotahe tugende gukura leta y'u Rwanda. Twagize imana yuko Neva mukiri ku murongo ngira nitwagira kandi kabazo canke hari umunywanyi abajije mushobora kwishura turaheza tubongera ijambo. Murakoze Teddy. nta kibazo. Ego ariko ngira two kwakira umunywanyi agira kabiri. Ego me Jiberi two kwakira Bonfils niyongere niyo bariko batwumva yo kugura micro yiwe akaba murakoze cyane, sinzi ko muri ko muranyumva. turakumva Bonfils duga kwijambo. Ubwa mbere nagomba sinogaruka kuri byinshi mu byavuzwe, ariko byinshi n'intererano. Intererano ya mbere nuko iyo migenderanire ya FDL na CNDD-FDD ntiyakuweho ubwa mbere na Arusha, ahubwo yaje gukugwaho n'amasezerano ya Rusaka. Niho nagomba kunganira Teddy. Amasezerano Rusaka yavuga ko iyo migwi ari force negative iteza kuba neutralize, hanyuma ku ruhande rw'u Burundi naho baja mu byo kuganira nabo bicanyi bari kwakora ubwicanyi, nubwo benshi babyitirira urugamba rwa demokrasi, kandi nta urugamba bakoragwa rwo guhonya abantu kubambura ivyabo, ntawo bitebako. Hanyuma ibiriko biraba rero, tugarutse ku byabaye haba kuri Tanganyika keya, nta kintu na kimwe bavuze kitari ico, ahubwo byose nivyo. Ahubwo ico ubwa mbere twosaba nuko abasirikare b'u Burundi benshi bagenda baboneka ko bafise intege nke imbere y'umuhari M23 babariko baragwana. Twasaba ahubwo bafunge mu maprizo ya Rumonge, Rutana n'ahandi na za Ruyigi, bapfunzwe gusa kuko banse kugwana na M23 kuko babona ko batsinzwe mu bice vya Mubambiro n'ahandi muri Nord Kivu. Bapfungurwa bagasubira mu buzima busanzwe cyangwa basubira mu gisirikare bakarenganurwa, kuko bose barahunze n'abagenerali barahunga n'abandi bose barahunga. Ivyo ako nako gacimo ko kubona hari abantu bamaze imyaka irenga 2 bapfungiye mu mpimba ngo banse kugwana na M23, kandi bavuga ko bari barushurwe inguvu, bakabona ko badakwiye kuja gusubira gutaraga hanga. N'abandi bose barahunze. Rero ari kubafata niba bapfunge bose uhereye kuri ba Muzinga bari barongoye canke nabo bari kure bose basubire mu kazi kabo gasanzwe. Hanyuma ikindi no kongera ko ngaha kiretse ivyabajya barwanyi nuko abasirikare muri batayo y'amajana 422 mu isanzwe benshi nabo muri Kanyanzarake nuko bagiye kubegeraneza ko nabandi bavuye mu nyigisho za gisirikare co kimwe. Bonfils Jewe ntabyo novuga ngo bariho canke ntibariho, ariko namba wowe uriho naba bariko baramesha kino kiganiro bariho, n'abandi bose bariho. Hanyuma ibindi navyo ntitwoca tuvuga ngo ntibariho,
ahubwo twovuga tuti barashobora kuboneka kuko umwe wese yakije agatara ku ruhande rwiwe uvuze ikembe akavuza ikembe uvuze umuduru akavuza umuduru uvuze umwironge akavuza umwironge wohasanga urugamba rubaye nkamwe kwa Gideon muri Bibiliya murakoze urakoze Bonfils reka ngira twakire ubwira gatatu ariko jewe naho bavuze ko ndiho ndamumenyesha amakuru ngira umwugura wuzi dukora Bonfils Sonia ni wakurikira Alice egome Sonia niba twumvaye kugura mikro yiwe Ego mwiriwe mwese murakoze kumpa ijambo nagira nari mfise intererano kuri bijya bavuze vy'abaganga je ngira shigikire ujya muganga sinuko ntizwa ngene yitwa ujya twara Tanganyika ivyo yavuze evidama n'ivyo Dr Rugamba yabishikanye mugana nashaka nongereze yuko bajya abantu bahaye ibirego societe civile bahaye Focode barakoze amakosa cane mu kwerekana izina état de santé na les soins abagwayi bararenze kuri code éthique y'umuganga ya confidentialité ivyo ntibibaho ariko ngira ivyo Pacifique ntavyo yavuze kumbura araza kukwishura Sonia oya ngira ntigeze havugwa ntavyo yavuze nico gituma nashaka kuvyongerezako ngira araza kukishura ngira ni yanditse muri texte ya Focode kiretse niyo nasomye nabi yuko baronse amazina état de santé na les soins bahawe ntavyo batubwiye ntavyo iyo information barayigumije ni vyiza mugabo abaganga batanze iyo information bararenze kuri code éthique na confidentialité birenga indahiro z'abaganga iyo ni kosa mugabo urumva kuvuga fraude ivyo navyo bagize neza cane kuko hariho fraude bababwira ngo bahindure ibiri muri fiche n'ibyo byose mugabo urashaka kubikora utarinze kwerekana ico umugwayi agwaye n'izina ryiwe iyo ni protection umuntu aho umugwayi uwo ari we wese en plus yo kumugora ariko kumbura nimba uvuze yuko muri Focode batavyerekanye ngira nawe nyene mu kuronka amakuru ntiwobwira umuntu ku munwa ko hari ibintu utamuhaye ivyemezo kiretse nimba hari ico wagiriza Focode ko yoba yarakoze ikosa ku makuru ya Rosima reka nsubiremo uwakoze amakosa n'umuganga ndi umuganga nshaka kubwira Focode amakosa ariko arakorerwa mu bitaro sintanga izina ry'umugwayi ndiko ndavura ico ndiko ndamuvura nico agwaye ivyo ntibibaho mugabo urashaka kudenonsa fraude utarinze kwerekana izo information confidentielle amakosa n'abaganga batanze izo information urumva ko Focode bayihaye ni vyiza ko Focode itavyerekanye amakosa ya Focode abaganga bararenze kuri code éthique ya confidentialité entre umugwayi n'umuganga ico onye ifo ko bagitahura cane ikindi naco kandi ni code éthique internationale abaganga bose barabirahira kw'isi yose ikindi naco nuko nyine ibintu vy'i Burundi atana kimwe gisanzwe iyo ari intererano na remarque ikindi nashaka kuvuga nashaka kubaza kandi ndakunda kukibaza kenshi kandi ngira nsubire abo basoda n'ibi byose bavuga ngo bafata urumva amakungu international harimo mu vyo Dr Rugamba ariko aravuga hama harimo ukuboko kw'abanyamahanga mbwa ntibatunezwe nta n'umwe atunezwe nta n'umwe azoza kudutabara nta n'umwe azoza kuduha kudufasha gukemura ibibazo vyacu ibihugu vyose biraba intérêt yazo kiretse apparemment abarundi urumva CNDD yifatanya na organisation terroriste abasoda baridoga nkatwe hari umuntu yambwiye ngo abasoda bagira ico bababwiye mugabo urumva kwidogera Focode ntibirimo muri code éthique y'abasoda none jinge ndabatuma uko babatuma ngo muze kutubwira ibiganiro est-ce que niyo l'un de nos espoirs mu Barundi abasoda bo kwanka kuja gupfira Kongo ko bapfira Kongo basi ko bavuga ngo barabica base bapfume bapfira Abarundi bapfira i Burundi banke gukora ivyo badashaka bariko baridogera kuko bariko nk'ivyo numvirije ivyo muriko muravuga niba bariko baradukwegera ingwano ivyo vyose mwavuze nibara bagiye kugwanira abandi nimubabwire Pacifique urabambwira ati anka mureke gusubira kwidoga twe naco tubafasha
muribaza yuko kare mwariko muravuga yuko abaganga bafise code d'éthique ni ukuvuga akarangamutima k'umwuga murazi akarangamutima k'umwuga mu gisirikare ko umusirikare ashobora nawe kwanga ico murakizi Sonia mugabo umusirikare ko ashobora ntiyidogera kugarariza itegeko ntiyidogera fokode non plus hein? murakoze ngira baraza kubishura murangize Sonia murangize hanyuma nivyo nagira mvuge kuko nabona yuko baguma bidoga baguma badutera ubwoba baguma bapfira muri Kongo dabo baja gupfira abandi basi nibapfira abarundi banke kuja kugwana muri Kongo ingorane zacu zoba zigabanutse antuka nabo bantu bazoza gutera igihugu ninda zodutabara ko bose bariko bapfira muri Kongo murakoze. Murakoze Sonia reka twanze tugaruke ku batumire Alice ngira hari utubazo nubwo wabagije cyane ari Sonia reka duhere kuri Pacifique ngira Pacifique mwumvirije ivyo Teddy yavuze nta tubazo twinshi turimwo murumvise Bonfils Niyongere asabira abasirikare bafunzwe kurekugwa kuko nabandi mwatubwiye ko nabandi baheza bakiruka iyo batewe baneshejwe abandi bakaba bafunzwe kubera ko bavuga yuko baneshejwe canke batinye kuja ku rugamba. Akabazo kandi abajije Sonia kajanye n'ibijanye no gukingira ababahaye amakuru ku baganga babahaye amakuru ngira mu mwishura muganga Rugambara araza kubunganira kuri iki kijanye n'ivyo abaganga batanga amakuru sinzi ko Ndereyimana nawe afise icyaza kuvuga ku bijanye nico Sonia asaba abasirikare gukora ngira Pacifique mwotangura. Murakoze nubanza gushimira ubwa mbere bwo abafashe ijambo kuko bose banatwunganiye batwunganiye batanze ayandi makuru natwe ko tutari twatanze ndabashimiye cyane. Teddy Mazina ati genda bahaye amakuru de premier mai no kuvuga ava nyene kuri beneyo kandi nawe yavuze ibintu bikomeye kumbure bimwe sinari naronse ngene ndabivuga acaraheza arabitombora neza kundusha. Ikantu gatoyi numva no kongera ko kumbure mu vyo nari gushobora kuvuga mwambaza ko situation imeze hariya twagiye turumva ingene kera FDLR ariyo yaje guha inyigisho za gisirikare aba CNDD-FDD bagitangura ico kumbura abantu batazi ubu naho nuko abasoda b'u Burundi barungikwa kuja gutanga izo formation kuza kwigisha gutanga inyigisho za gisirikare muri Wazalendo kumburengera n'aba FDLR nyene barimwo nk'uburorero bampaye bw'abariko barabikora bikorera muri Fizi ni nk'umusirikare twavuze kera kenshi cyane mu ipeza rya gisirikare yitwa kera twamubwa ari Major Noyeli Banyezako ubu ni Lieutenant Colonel abo muraze tumuvuga mu byo kunyuruza abantu agikora mu iperereza ryo kukirimba kwa President Nkurunziza nk'uyu baramumbwiye ko ari kumwe n'abandi dini ntwazangabo z'u Burundi ziba zishika nka zine bari mu gikorwa cyo kwigisha vya gisirikare abazarendo babikorera muri Fizi. Icyo ni ikintu kiri humva za nyigisho kera zaza ku Barundi zivuye ku ruhande rwa FDLR ziza ku ba FDD ubu hariho niyo muvuma hutura ubu naho hariho FDD cyangwa abahoze bagwana muri FDD bagenda kwigisha abazarendo kumbure n'aba FDLR muri kino gihe. Ikindi tutavuze ko cyane ni abasirikare b'u Burundi twayigeze kubavuga mu bindi biganiro kompanyi y'abasirikare bo muri G2 ni kwa rwego rw'isirikare rugezwe iperereza barungitswe muri Kongo bagiye kwimba inzahabu. Abo nabo nyene iyo kompanyi muri kino gihe iri mu bice vya Fizi baratubwiye ko aho bariko barabwimba hari hafi hajya ha Point Zero hamaze gufatwa ko nabo nyene bateye bahunga batera baja muri Fizi. Sinzi ko uyu mwanya bafise ahandi ibindi birombwe baba bimba muri Fizi ariko aho bariko baravyimba imbere yuko Point Zero ifatwa hoho ngo barahatakaje. Ivyo niko tundi tu information no kongera ko kuvyamaze kuvugwa yabi ivyo nari navuze yabi vyavuzwe na Teddy. Hanyuma Bonfils nawe nyene yaduhaye amakuru atari make aranashimangira ayo nari namaze gutanga kumbure mu vyo yavuze ikintu nibaza ko cagiye karagaruka kenshi kumbura umuntu azakugaruka ko n'inyuma ni iki cyuko aba bagira ubwoba ngo hashobora kuba intambara nibaza ko atari cyo kibazo cy'ukuri. Ikibazo cy'ukuri no kwimvira igituma hashobora kuba intambara
kubera ko abarundi bashobora gusubira kwiyumvira gufata ibigwanisho. Nico kibazo gikuru kurusha kugira ngo abantu bagire ubwoba ngo tugira dutegwe, ahubwo no kwiyumvira mbega aba bantu bazohera iyo bagiye, ko twabonye n'ahandi bataherayo, bobo nibo bazokwemera guherayo. Ibyo ubikoze uwihamagaye, iba uyu munsi, iba mu myaka 5 canke 10 canke 20, umenye ko ivyo bikoreye abanyagihugu bawe. Umunsi umwe intambara uyihamagaye mu gihe utemeye guheza ico kibazo. Ku bibazo Sonia yabagije, yavuze ko abaganga batanze amakuru, ndibaza ndamwumva ko ariko arabivuga bijanye n'umwuga, ico ndagitahura, kandi urabona ko no mu makuru Fokode yashize ahabona ico kintu nta kiriho. Nta na hamwe muza kubona izina ry'umuntu agwaye, nta na hamwe hari ico agwaye canke umuti yoba ariko arahabwa, nta nkuru n'imwe Fokode yasohoye ikora ikintu nk'ico. Ariko igishobora gutuma bashobora kutwereka fishe kugira batwemeza ko ivyo ariko aratubwira ari vyo, nuko societe civile igoye. N'abandi ndibaza ko burya babironka gusa ngira kumbura ikosa twashizemwo nuko twanakishijemwo ko vyoba vyaranabaye. Ariko ubundi societe civile ntiyoroshe guha amakuru. Ugiye guha amakuru societe civile irakugora, iragusaba ivyemezo, irakenera kumenya ko ibintu uriko urayibwira ari vyo. Kumbure ngira bari gukora fishe ifutse ivyo bintu vyose, mugabo naho twebwe twaca tugira ingorane y'ingene twemera ko iyo vy'ukuri ari fishe. Nkumva ufashe ikabifuse ibintu vyose ngo ngiyi fishe gusa nurabe aho bari banditse ko ari igisoda c'u Burundi, biragorana ko societe civile uza kuyumvisha ikintu nk'ico. Urumva ni hagati y'ibintu bibiri, hariho ikintu ugomvye kugwanya, kuko ntibagiye gufata amafishe y'abantu bose bagwaye ka ni nk'ifishe nka 2 canke 3, bagira bati reka tubibereke ivyo turiko turavuga ko ari ukuri. Raba nk'uyu ubwa mbere vyari ivy'igisoda, bamuhinduriye fishe, bakoze fishe yerekana ko azoriha n'ivyo ateza kuriha, ariko bibagiye gufuta ko uyu muntu bamwise umusirikare. Yagumye yanditswe ko ari umusirikare, kandi ubundi abasirikare bazanywe n'igisirikare ngaha ari igisirikare giheza kikariha. Rero uwo muntu aje gutanga iyo nkuru atagira iyo ngwano y'ingene nanje nemera ko ivyo ariko aravuga ari ukuri. Murumva ko bitoroshe, mugabo ko aranyizera agira ati okay, ndazi ko ivyo mu bisanzwe bitakogwa, mugabo nawe ndakwizeye, ndazi ko ari ibintu utokora, reka ndabikwereka ubibone ko ari vyo, mugabo umenye ko kizira iyo information kizira kwisohoka, kandi natwe twavyubashe uko nyene. Ndabumva abaganga bivuze ko indahiro yabo, ku rundi ruhande nanje nkatahura ngene ngorana iyo umuntu ariko amikuru, ndavyumva byose ko ari bibiri. Nkaca mbona nawe ngene yavuze ati hariho ikizira kuvugwa, ndamubarira je uwo muganga numva ndamutahura, ko baganga ariko urumva nabo bagitahuye ukundi nta sinokirengako. Ku kibazo cawo basirikare ati ndagutumye mbwirira abo basirikare ko ivyo bintu tubihaze kuvyumva barira, ntibabiheze nibanke kuja kugwana. Iki cyoroshe kuvuga ariko wishize mu kibanza cyabo nticoroshe gukora. Ndamaze kubivuga ko kenshi umusirikare agumutse ari umwe ntaca abagize. Agumutse ari umwe niko yoshobora kumbura habaye nk'iyo mihari y'abagwanya akavuga ati ndavuye aha ndagiye kuri urya rundi ruhande kugwana. Arashobora kubigira gutyo, arashobora guhunga. Hariho abasoda benshi bahunze, hariho abashingiye kwigira i Dubai, ubu bariko arabayede, umva kapiteni muzima mu gisirikare arimo akakora ikiyede Dubai, abo bariho babifashe gutyo. Hariho abagiye kwinyongera amapikipiki Nairobi, Kampala, bagiye kurima muri Tanzania bariho. Ariko murumva ko n'ivyo atari wo muti, n'ivyo si umuti. Bagiye baragira gutyo naho nyene siko tuzaba turiko turaronka umuti. Kuba babivuga nimubatahure, kuba babivuga si ukuvuga ngo baririra Fokode ntiboyirira kuko nta muti w'abasoda ifise. Kuba babwira Fokode buriya ni façon yo kugira ubwa mbere bw'abarundi bamenye ko hari ikibazo, ni ukugira n'abandi basirikare banumye batabivuga babibona, bamenye ko biriko biravugwa, bamenye n'ico abandi basoda bavyibazako. Rero ivyo nivyo mu nyuma rega bivyara ko abasirikare bavugana, hakabiho igihe bagira ico bakoze. Ntivyokunda ko bagira ico bakoze hatigeze abaho un moment de communication, kuko iyi communication nyene iramubiriza abandi akavuga bati yamara ibi bintu tuvyemera gute. Nibi byose mwese muriko muravuga ibi baravyumva, abasoda nabo baravyumva, akavuga ati ariko turambaye ibara tugume twifata gutya. Rero ubusohora amakuru nta kosa afise
ko yerekana igisebe bafise, ko yerekana amarira bafise, ntibayibandanya ahubwo, ariko bivyare icyo nokwita mu gifaransa prise de conscience, haba uwo mwanya bose abasigaye bagira bati none tuzobandanya twambara ibara gutya, tuzobandanya tugurishwa n'akagwi k'abantu bakeyi gutya, imiryango yacu izokwama yambara ibara gutya, bizohera uko. Habeho iyo ntango ya conscience, ariko nta conscience izoshoboka ata communication yabayeho. Bagumye binumiye, umwe agira ati nkeka ari ingorane zanje, uwundi ati nkeka ari ingorane zanje, bose baza kubona ko ari ikibazo ca bose iyo biriko biravugwa nk'uko, bakamenya ivyashikaye batayo iyi utayirimwo, uwundi akamenya ati batayo yari hariya nayo vyayigendeye uku. Ivyo uko babimenya niko bivyara iyo conscience. Rero je n'ukuri ndabatahura babivuga, ntibabitubwira ngo tudabatorera umuti, mugabo birabafasha ahubwo gukonscientiza bagenzi babo. Ikindi mwibuke ku basirikare kigoye nuko haboneka uwuja imbere y'abandi, agakora mw'ibanga rikomeye, agatunganya bagenzi we, bakiyorganiza, bagapanga, hanyuma bakazogeraho bakora ico bakoze. Uwaja imbere yabo ninde? Bamukura he? Uwo muntu arinda abishoboye, karonka abandi babikorana. Donc ivyo bintu byose mu gisirikare bifise umwanya wavyo, bitari nk'uko twebwe abasivile tushobora kuvuga nti je ndashavuye, Dr Sonia tuje hamwe turabe ikintu dukora twe nawe, turabe duhamagare Alice, duhamagare Gilbert, turabe twe ico dukora, ejo dutangure kubikora uko. Ku basoda ntivyoroshe nk'uko twebwe ku basivile bimeze, ariko ndizera nawe no ko umutima w'ubugabo bahoranye kera kutapfuye, ndizera ko bakira abarundi babashinga naye bafise ico bashobora gukora. Je nguma nizera ko impera n'imperuka abasoda bazokwerekana ko bakiriho. Nakujya muri 2015 naho nyene twavuga nk'uko twavuga tuti n'abasoda bamaziki, abasoda barihe, kuba abantu twaravuga bitwa, twaravuga bamane rumva, twaravuga amasoka turigwa, twaravuga ibintu vyinshi. Imyaka ikahaca abo basoda barihe bamaziki. 2015 arabavuga bati aho bigeze hariho ivyo tudashobora kwemera, barabigerageje birabananira, kumbure abandi bafise uko bazobikorana b'igihe cyabo mu mwanya wabo. Je nuko abasoda ndabatahura, mumbabariye ko ndavyumva gutyo, naho iyo situation idushavuje twese tuvuga tuti ivyumvikana ingene bimara umwanya ungana gutya ataco barakora. Mpereze ku kamo ko kwa Bonfils Niyongere agira ati aba basirikare bapfunzwe ngo banse kugwana muri Nord Kivu. Ico gihe nibutse ko abasirikare barenganywa gose. Ico gihe bivugwa abasirikare b'u Burundi bari bahapfiriye ku rugero ruteye isoni, haboneka kamwe kamwe atawo kiri kumwe n'uwundi, atawo kiri kumwe n'uwumutwara, baza babonye no ku mafoto barateye ikigongo, babonye bamwe baricirwa no mu nzira. Hanyuma bageze imbere ya General Muzinga ababwira ati abumva bo bandanya urugamba baje hajya, abumva ko bopfunga bisubirira mu Burundi baravye ibyo baciyemo nabo baje hajya. Bavyumvise gutyo ababwira ati batahe baja ku ruhande rwabo, ati none iyi ngwano imeze gutya, tudafise ibikoresho, tudashoboye, reka tupfunge dusubira mu gihugu ko ariko tubwiwe. Hanyuma abashaka gutaha baha n'ubwato, baratahanwa, bageze mu Burundi baca barafatwa, barapfungwa. Umugani wa Bonfils Niyongera, nimba uyu munsi ari uguhana umuntu wese yirutse muri urwo rugamba, nibatwereke abari bafise Nord Kivu iyo bari, nibatwereke abari muri Sud Kivu iyo bari, nibatwereke bamwe bari mu kiyaya cya Rusizi mu kwezi kwa 12 guheze iyo bari. Abo bose ntibirutse, aba babatwara ugiye ugafata uwo Muzinga nyene ko yari kuri pese, hajya nimba ari bwagiriza ko yari kuri pese ari we yarayifise, ntiyayitaye akiruka agaserukira mu Cibitoke, niho nawe atafashwe. Mbega uyu yitwa ko abatwara ku rugamba Colonel Jeconias niho ari imbere, ko bari bamukuye kuri pese agatera aje imbere, nimba ari Rubarika, hanyuma nawe nyene akagaruka aza ariruka agasanga na pese yiwe yagiye, ntiyataye rugamba agashika mu Cibitoke ururimi rurekera, none we niho kadafatwa. Abo bose rero nimba ari uguhana bataye aho bari bafise batabananije urugamba, umugani wa Bonfils bo bapfunga bose, kuko aho bari bafise bose barahataye. Ubu naho bari bafise Minembwe barahataye, abari bafise Point Zero barahataye, abo bose bofatirwa rimwe. Rero abapfunzwe ntibari kugwe, bariko bararenganywa, birateye isoni ibintu bariko barakorerwa. Nanje akamo ka Bonfils ndakumva gutyo nyene yakoze. Murakoze cyane Pacifique. Emmanuel, sinzi ko hari icyo mwongera ko kuvyo Pacifique yaheje kwishura aba baronse ijambo mu wa mbere. Yego nukuri murakoze. Pacifique aravuze byinshi, yavuze byinshi byumvikana ku bijanye n'abo basirikare
umengo siho bari kandi bafise ico bokora ego nivyo ntibiba vyoroshe kugira ngo bagire ico bashitseko gihutihuti ariko ndabibarize twese ndababaze hamwe ngaha ariko baratwumviriza ndabona ko turi kumwe n'abantu bashika 720. Kera mu Burundi twavuga ko dufise amoko atatu haheze igihe hajako ubwoko bwa kane hari abahutu abatutsi abatwa hazako n'abagano ariko jewe hari abantu naguma mbona kumengo n'ubundi bwoko abantu bari très vaillant abantu bari bakerebutse je nababonamwo ubundi bwoko iyo hari akajagari mu gihugu nk'uku uko bimeze ata gitoro ata cepfo ca ruguru ata na kimwe Uburundi bwapfukamye bo ntibarinda ko bigera ku rugero ruteye ubwoba gutya barya abahungu baca biyungunganya bakagira kudeta bagenda bafata nk'ubundi bwoko mbe bo barahonye nimugira ico munsubije hari genda byiyumvira bikansiga